uyu mugoroba twongeye kugaruka muri ca kiganiro inkomezi z'amasengesho n'ikiganiro mushikirizwa ni shengero Église de la Repentance et Repos en Jésus-Christ rikorera ha Mucarama aho bita ku mashengero abiri muri kumwe na Pasteur Manirakiza Felix ndetse na mwarimu turi kumwe na mwarimu Bigirimana Emergeride. Imana imuha umugisha kuba nawe abashije kuba hano muri kino kiganiro. Rero twari tuvuze ngo ni kiganiro kigezwaho n'ishengero Repentance Mucarama ku mashengero abiri. Je mwumva ni Pasteur Manirakiza Felix ngira ubuntu n'Imana kubwo kuba umutumire muri kino kiganiro kandi kuba iyi ndwi yose turi kumwe mu ishengero Repentance turiko turavugaho Imana, turiko turavuga gukomera ku Imana. Jewe nsanzwe ndumwungere mu ishengero nenora buzima ubujambo ry'ubuzima. Murakoze mwebwe mwese muduteza amatwi, ariko tugira dutangurane n'isengesho kugira ngo ibikorwa byose tugiye gukorera muri studio, ijambo ryose tugiye kuvugira muri studio rigire ububasha ku muntu wese aryumva, rigira ico rihindura kuri wowe uryumva kuri uyu mugoroba. Reka rero twakire umukozi w'Imana Emergeride abashe gusenga kugira ngo iri jambo tugiye gutangaza kuri uyu mugoroba rigire ico rihindura kuri wewe, rigire ico rirema ku buzima bwawe wowe uteza amatwi. Ndakwinginze wewe aho uri hose, ushobora no kubwira mugenzi wawe ngo ndakwinginze, nawe ukamwinginga nawe akugurura radio kugira ngo afate iri jambo ry'Imana, kuko birashoboka ko uyu mugoroba hari ikintu Imana igomba gukora kuri wewe biciye mu isengesho tuza gusenga, biciye mu majambo uza kumva. Ubwire n'uwundi mugenzi wawe abashe kugurura radio yiwe kugira ngo tubane muri iki kiganiro ciri jambo ry'Imana, ko ndazi neza ntakekeranya. Ndumva hari abantu bagiye gufashwa, ndumva hari abantu bagiye kwakira igitangaza, ndumva hari abantu bagiye guhura n'ikiganza c'Imana muri iri jambo, ndumva hari abantu baza kubona ukugira neza biciye mu ijambo ry'Imana ndetse no mu isengesho tuza gusenga. Rero reka dusaba umukozi w'Imana senge kugira ngo dutangurane n'isengesho, hanyuma nawe utega amatwi ico Imana yagambiriye gucisha kuri radio umugoroba. Imana iguhe umugisha. Ndabahaye mwiriwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ku mazina narya nyene ni Bigirimana Emergeride. Nagomba ubwire mugenzi wawe canke inshuti ahari ari kuri radio canke ari mu muduga canke hateramiye uti atumbereza urushinge kuri iyi radio nyene CDAO akazi n'akazi. Uti kiganiro inkomezi z'amasengesho kiratanguye. Turagomba tuanze dutangura n'isengesho, dusengera umwanya tugiye kuba muri kino kibanza. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana nziza kandi uri Imana y'amahoro. Turawushimiye kandi turagukengurukiye nyaguhora ku ngoma, wabanye natwe amasaha ca gitondo wakoze, none tugeze muri kino kibanza. Rekubane natwe umwanya tuza kuba ahantu. Turasengeye buri muntu wese ahaherereye. Mana mu izina rya Yesu, reka imbaraga zawe zikore muri kino kibanza, ubushobozi bwawe bukore, wiyerekane nk'Imana, wigaragaze nk'Imana. Umwanya dusengeye aha hantu uje kubamo, umwanya tuza kumara ahantu uraza kuyerekana nk'Imana. Turagushimiye Mana, turagukengurukiye nyakubahwa kuja kubana natwe kandi ukatugirira neza mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Ngere ndabibutse ko turi kuri radio CDO akazi n'akazi Megahertz 105 n'ibice 7. Ukubaza aho yoshira umurongo umubwire izo Megahertz. Hanyuma tugiye kuvuga iri jambo Imana ishize ku mutima wacu. Turi kuri teme twatanguye amasengesho kuva ku itariki imwe y'uku kwezi k'umunani, ni ku munsi wa kane niho twatanguranye aya masengesho. Turi mu masengesho akomeye cyane, amasengesho yateguwe n'ijuru, kuko hari Imana yavuze ko kuri uku kwezi k'umunani twari dusanzwe amasengesho ya Repentance atangura ku munsi wa gatatu, aba ku munsi wa gatatu, ku munsi wa gatandatu ndetse n'umunsi w'Imana ariwo dimanche. Ariko kubw'impamvu z'ica Imana ishaka gukora muri intango y'uku kwezi, message dufise ivuga yatubwiye ngo dutangurane n'ukwezi kwa munani itariki imwe. Niyo mpamvu twatanguye ku munsi wa kane ayo masengesho tuyarimwo, n'ubu tuje hano turi mu gikorwa c'amasengesho tuyarimwo kugeza ku munsi w'Imana. Aya masengesho rero afise intego ivuga gutya, niyo mpamvu ngombye ngo ndayihereko umenye impamvu turi muri aya masengesho, nawe ufatanye natwe aya masengesho
kandi ejo aho bukera turabandanya kuva mu gitondo saha 2 kugeza isaha 8 turaba turi mu masengesho yo ku karago twinginga Imana. Ariko ndashaka ngo ubanze umenye intego y'aya masengesho. Intego y'aya masengesho iravuga ngo gusibura inzira umwasi Satani yazivye. Haleluya. Gusibura inzira umwasi yasivye. Iyi ndwi ni indwi yo gusibura inzira umwasi yasivye ku buzima bwawe. Umuntu ashobora kuba ariko aragenda ariko inzira ziwe Satani yarazisibanganije. Iyi ni indwi rero yo gusibuza inzira zose Satani yasibanganije. Inzira zose Satani yasibanganije ku buzima bw'abantu b'Imana. Hari gihe umuntu abaho Satani yarazibiye inzira zose, yarahora acuruza ugasanga Satani yarasibanganije iyo nzira, ugasanga hari ikintu wahoze ukora ariko Satani yarasivye iyo nzira ntikihita, iyo nzira ntikirengana iwawe, ugasanga abantu bahora ari inshuti ntibakikugendera, abantu bahora babana nawe ntibakiri hamwe, ugasanga inzira z'amasengesho muri wowe zarasibanganye, inzira z'indirimbo muri wowe zarasibanganye. Satani akagenda agasiba inzira zaba izo mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri, ugasanga umuntu inzira zose zarasivye. Uzi hari gihe umuntu inzira iyo zisibutse umuntu inzira ziwe ari nyabagendwa, ibintu byose akoze biremera, icagiye mu kiremera. Ariko hari n'abantu usanga inzira zo mu buryo bw'impwemu nazo zarasibanganye, ugasanga inzira ziwe zo mu buryo bw'impwemu zarasibanganye, ugasanga kera yaririmbira Imana ariko Satani yarasivye iyo nzira yo guhimbaza Imana yamezemo ivyatsi ntigihita kuri we. Ugasanga umuntu yahora ari umunyamasengesho ariko Satani iyo nzira yarasibanganije, amasengesho ntakiri muri we, nawe nyine aravyumva. Sinzi uwo ndiko ndavugana nawe ariko hari umuntu ndiko ndavugana nawe. Rero turi ku ijambo rivuga gusibuza inzira Satani yasibanganije. Sinzi inzira zawe Satani yasibanganije. Uku kwezi k'umunani ni ukwezi twinjiyemo dusenga kugira ngo Imana isibura amayira. Dusigaje amezi 4 ng'umwaka twinjiye mu kwezi, ni kuvuga muri ayo mezi 4 dufisemwo iminsi ingahe 3 twamaze kwinjiramo. Dusigaje amezi 4 ng'umwaka urangira. Birashoka ko amezi kuva mu kwa mbere kugera mu kwindwi, ayo mezi indwi yose Satani yagiye asibanganya inzira zawe, akoresheje abanyamareba biwe, akoresheje abakozi biwe, inzira zawe akazisibanganya. Hari ivyo Imana yari yaravuganye nawe muri 2024 ko izogukorera, ariko Satani yarasibije amayira bituma naho vyari guca hasibangana, urategereza uraheba. Ariko haracari ivyizigiro, ni kumwanditsi yanditse ngo naho igiti cotemwa, haracari ivyizigiro ko muri uyu mugoroba nyene Imana ishobora gusibura amayira yawe. Hari ivyizigiro ko uyu mugoroba Imana iza gusibura amayira yawe. Uyu mwaka urangize hari inzira zabaye nyabagendwa. Iyi nzira zabaye nyabagendwa, ibintu ahantu harahita, abakeneye gushika iwawe bakahegera, ibitemera bikemera, aho wakorera byari byarase bikongera bikemera, kuko inzira zabaye nyabagendwa. Ndumva hari umuntu uyu mugoroba inzira ziwe zigiye kuba nyabagendwa kubw'isengesho tugiye gusenga n'ijambo tugiye kwatura muri studio. Ndumva hari umuntu inzira ziwe zari zarasibanganijwe n'abarozi, zari zarasibanganijwe n'abasi, zigiye gusibuka uyu mugoroba. Sinzi umuntu havyize aho uri hose ushatse wovuga ngo amina, ugahicubahira Imana ko hari inzira Satani yari yarasivye Imana igiye gusibura uyu mugoroba. Haleluya. Nindwi yo gusibura inzira Satani yasibanganije. Sinzi impamvu ndi kuvuga aha hantu. Gusibanganya Satani icabereyeho no gusibanganya inzira z'abana b'Imana. Satani icabereyeho n'umuranduzi. Satani icabereyeho no kugira ngo ishusho yawe ayonone. Ariko hari Imana mu ijuru. Kwa kane dutangura amasengesho hari ijambo rimwe twasomye riri muri Zaburi 93 murongo wa 4, niho havuga ngo amajwi y'amazi menshi ngo ndetse ngo n'imiraba n'imifunda yo mu kiyaga uhora hari mu ijuru abirusha inkomezi. Haleluya. Iryo nijo jambo twugururiye ko havuga ngo uhora habirusha inkomezi. Abasibanganije amayira yawe, abasibije amayira yawe, hari Imana ibarusha inkomezi, hari Imana ibarusha imbaraga, hari Imana ibarusha ububasha, hari Imana ibarusha ijambo. Abazibiye inzira zawe zose hejuru yabo. Iyo Zaburi ni kwivuga hejuru yabo hari Imana ibarusha inkomezi, hari Imana ibarusha imbaraga. Sinzi abitambitse imbere y'ubuzima bwawe, sinzi abaje imbere y'ubugingo bwawe bakazibira inzira, ariko turi mu ndwi yo gusibura amayira. Ndiko ndavugana n'umuntu anteza amatwi, nawe aya masengesho ntuyahombe yo gusibura inzira Satani yasibanganije. Satani hari gihe hasibanganye
inzira hari igihe satani asibanganya inzira cyangwa agasibanganya amariba y'umuntu agasibangana. reka dubanze dusomere ijambo ry'Imana hanyuma tubandanye kuri iri jambo. ijambo tuzanye uyu munsi twifatikanije n'iryo twugururiye ko naryo riri muri Yesaya ibice ni 40 umurongo wa 27. reka ahadusomere aca afatanya n'iri jambo twugururiye ko aya masengesho. Imana ishimwe cyane. Amen. Yesaya 40 umurongo wa 27. Yesaya 40 umurongo wa 27. haratubwira ngo turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Yesaya ni igice cyawo ca 40 ku murongo waho wa 27. haravuze ngo yego niki gituma uvuga yewe Yakobo ngo niki gitumye uvuga yewe Yakobo ukiganyira yewe Israeli uti inzira yanje inyegejwe uhoraho kandi uti ivyanje Imana yanje iravyirengagiza. Haleluya. Niki gituma uvuga yewe Yakobo ukiganyira yewe Isirayeli uti inzira yanje inyegejwe uhoraho kandi uti ivyanje Imana yanje iravyirengagiza. reka nkubwire inshuti yanje, uyu ni Yesaya ari kuvuga abwira ubwoko bw'Imana, abwira Yakobo ryari hanga. Yakobo n'umwana, iyo dusenga turavuga ngo Imana y'Isaka na Yakobo ni hanga. Yakobo ryari hanga rinini. Yakobo yavyaye niwe akomoka ku miryango 12 y'ubwoko bw'Abisirayeli. hanyuma Imana ivugana na Yesaya iramubwira ngo genda umbarize uyu mwana wanje umubaze ngo niki gituma avuga ngo inzira yanje uhoraho ngira ngo ntayizi, ngo kandi ivyanje uhoraho ashobora kuba vyirengagiza. Reka nkubwire, ushobora kuba nawe umaze iminsi uri kuravuga ngo inzira zanje uhoraho ngira ngo ntazizi, canke uhoraho ivyanje aravyirengagiza, uhoraho ivyanje yarabiretse. uzi ko hari igihe umuntu ahura n'ibibazo akagira naho avuga ngo nyamara ngira ngo Imana jewe ntihinzi mu bandi, ngira ngo Imana jewe yaranyibagiye, ngira ngo Imana ntimharura mu gitigiri c'abantu, canke akagira n'igihe yibaza ko Imana yamuretse, abaririmbyi baho hakurya niyo bigeze kuri baravuga ngo ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiye, ngo nubwo bimeze bityo. Haleluya. Uyu Yakobo ngo yari yageze igihe avuga ngo ivyanje uhoraho aravyirengagiza, ngo kandi inzira zanje uhoraho ngira ngo ntazizi. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Uhoraho ngira ngo ntabizi. Ariko Imana iramubwira ngo mubwire uko. Soma bandanye umurongo wa 28. Umurongo wa 28 uravuze ngo ntiwari bwabimenye nturavyumva. Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi. Ntadendebukirwa, ntaho aruha, ubwenge bwiwe ntibuserangurika. Niwe aha inkomezi. Haleluya. Abadendebukiwe kandi atungira intege abamwegereye. Kandi utagira garuka 2:9. Haleluya. Reka duhere ku 29. Niwe aha inkomezi abadendebukiwe. Hari abantu bari badendekewe uyu mugoroba. Imana ije kongera inkomezi. Haleluya. kandi atagira intege, kandi utagira intege amwongeramwo inkomezi. Haleluya. kandi utagira intege imisore umviza akanwa imisore yanadendebukirwa ikaruha yo kwicako igatemba. ariko abiteze uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha, bazodugishwa amababa nk'inkukuma. Haleluya. ngo biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Umwami Yesu nahabwa icubahiro.
Imana ivugana na Yesaya iramubwira ngo genda umbwirire Yakobo, amena, genda umbwirire Mariya, genda umbwirire Yohana, genda umbwirire Rose, genda umbwirire Janine, uyu mugoroba genda umbwirire François, genda umbwirire Robert, genda umbwirire Jean Paul, genda umbwirire Eric, genda umumbwirire ngo mbega kuki uvuga ngo uhoraho ibyawe ntabizi, ukavuga ngo ibyawe uhoraho aravyirengagiza, ngo yaye ntiwari bwabyumve, ntiwari bwabimenye, ngo uhoraho Imana yawe ntadende bukirwa, ntacika intege, ntaruha. Haleluya. Ngo ahubwo udendebukiwe amwongeramwo inkomezi, ucitse intege akongera akamuhagurutsa. Ndikumva hari umuntu yaracitse intege, hari umuntu yari yihebye, hari umuntu yari yumva umenga ubuzima bwose, hari umuntu yari yumva umenga agiye no kubivamwo, agiye no kuva mu vy'agakiza, hari umuntu yari yumva agiye no kuhunga kati igihugu, hari umuntu yari yumva agiye gusubira hunga mu gisagara aho yarari, hari umuntu yari yumva agiye gutabana, agiye guta umuryango, ariko Imana iravuze ngo ntabwo Imana yabikuretse, ntabwo Imana yaguhevye, nubwo bimeze Haleluya, ntabwo yakwibagiye, nubwo abarozi basibanganije inzira, uyu mugoroba Imana ije gusibura inzira, nubwo abarozi basibanganije inzira, Imana ntabwo yabiretse, ntabwo Imana yavyirengagije. Oya, babiteze uhoraho, bazopfama biyobora mu nkome zisha. Ico bisabwa gusa, mbega nubwo wari ucitse intege, uracemera ko uhoraho yo guhagurutsa, uracemera ko uhoraho hari ico yokora, uracizera ko uhoraho hari ico yokora, hari ico yokora. Haleluya. Ariko abiteze uhoraho bazokwama biyubura mu nkome zisha, badugisha amababa y'igukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadende bukigwe. Haleluya. Abo nabiteze uhoraho. Nimba witeze uhoraho, nimba utiteze nyokoromeso wanyu n'abandi, nimba utiteze ngo harimo utiteze babandi bagusezeranya bigapfira mu nzira, ukavuga ngo ubu noneho niteze uhoraho, nagira ndagutangariza uyu mugoroba, uhoraho umaze igihe witeze aje gusibura amayira yari yarasivye, uhoraho umaze igihe utegereje aje gusibura amayira abarozi basivye, uhoraho umaze igihe utegereje aje gusibura amayira yari yarasivye. Iyo bivuze gusiba uko nukuri, iyo bivuze gusibanganya canke gusiba inzira, hasiba izari zihari, bireke zasivye ziba zarasivye, ariko nuko ziba zari zihari, ntabwo umuntu hasivye zitari zihari. Uko basibije kose basibije izari zihari. Haleluya. Ko basibije izari zihari rero Imana nayo igiye kuzisibura zongere zihite, kuko iravuze ngo ntidende bukigwa, ntiruha, ni nyenkomezi, abayizigiye baziyubura. Haleluya. Naho bizoba bisa naho birangiye baziyubura, bazokuyubura. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Ndafashije. Amina. Haleluya. Nuko kwezi k'umunani nihije gusibura ibyari byarasibanganye, kandi nawe urabizi mu rugi wawe byarasibanganye. Loya, reka ndakubwira. Haleluya. Inzira waho rucamo. Haleluya. Zarasibanganye, ariko ku kwezi k'umunani iyi tariki ni ya kabiri iraje gusibura. Haleluya. Ibyari byarasivye, ibyari byarasibanganye, kuba bizima, bisubire ku haleluya, byabaye nabi. Wa mumama sinzahuri, byaranutse, byarasivye. Haleluya. Reka aho byasibanganye niyo igirije kwikorera akazi. Haleluya. Ijambo ryayo ryambwiye ngo ntabwo ukuboko kwayo kwabaye kugufi, ngo kunanirwe no gusibura ibyasivye, ngo kunanirwe no gukora. Haleluya. Ukwezi ijambo ryatubwiye ngo ntiwari bwabimenye, ntiwari bwabyumva. Uhoraho Imana, uhoraho umuremyi ntadende bukigwa, ntaharuha. Haleluya. Haleluya. Erega baho wowe ntiwari bwabimenye, nanyo karome ntiwari bwabyumva. nanyo kwanyo Imana wizi, Imana tuvuga ntabwo iruha. Haleluya. nta n'ubwidende bukigwa. bagira hari abageni bayibone mu ubwenge bwayo ntibuserangurika. Hari abahinga bavuze ngo barize byinshi, ariko ubwenge bw'Imana ntabwo ngo hari abandi bavuga ngo yandungurutse mu bwonko. Oya, yoyo ntabwo girunguruka mu bwonko, iyo ngo ubwenge bwayo ntibuserangurika. Ije gusibura ibintu byasivye muri ukwezi k'umunani. Ukwezi k'umunani wakira ubutabazi bw'Imana butavuye kwa nyokorome, butavuye kwa so wanyu. So wanyu yarananiwe, no kwanyu yarananiwe, muyomba wawe yarananiwe, ariko yoyo ije gusibura. Haleluya. Iraje gusibura. Hari n'igihe ukiri ngaho mwana, hari n'igihe uwo nyina rume canke nyina senge ari we yasibije izo nzira wenyene. Rega hari igihe abo twari tuyiteze ko botubera inyungu, botubera b'umumaro, ari bo badusibiriza inzira. Niyo bavuga amajambo. Hari
hari igihe uwo yari yiteze ahubwo wosanga ari we yasibije inzira. isi nagira nkubwire, nimba utiringiye Uwiteka, nimba utizigiye Imana yonyene, mu bari mu isi ntawugororoka uretse uwutunganijwe n'amaraso ya Yesu. Reka nkubwire, mu bari mu isi, umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nyina yo kwibagira uruhinja yavyaye, naho ivyo vyoshoboka jeho nzama nkwibuka. Reka nkubwire, n'umuvyeyi yakuvyaye ashobora gusibanganya inzira, akavyonona. Na so yakuvyaye ashobora gusibanganya inzira zawe. Hari abantu babayeho mu buzima bubi kubera umuvyeyi yavuze ngo ntacu uzongera naho, ntacu uzopfa wimariye wewe. Umva, wewe naho ndabivuze, nta rugo uzubaka kandi ibyo yavuze byarabaye. Ega hari umukobwa ariko arabyumva, hari umumama ariko arabibanga, kandi aciye yibuka, ugasanga uravyibutse, uwavyibutse ko yakubwiye iryo jambo, ugasanga inzira ntizasibanganijwe n'abarozi n'abasi bakure, ugasanga zasibanganijwe n'uwo yari yiteze ko ari we yomubwirira umumaro cyangwa uwo yari yiteze ni mukuru wiwe yagiye akajana, ugasanga uwo wafashije wagaburiye, uwo wafashije akazi, wareze abana biwe, ufasha abana biwe urabarera, ugasanga aho kugira ngo yibuke neza y'abana wamugiriye neza, aho kugira ngo yibuke bwa bucuruzi wamufashije, ahageze hose ugasanga hari uruhare wagize, aho kugira ngo yibuke ibyo wakoze kugira ngo agere ahageze, akavuga ngo wewe ntacu uzongera naho, ntaho uzofungeranye, inzira zawe ndazizi, aho uvuka ndahazi, akagutongeraho imivumo. Uzi ko hari abantu babayeho munsi y'imivumo y'abanyamareba, ariko dufise Imana imivumo, dufise Imana ivumura, dufise Imana ikuraho akazi. Umva, dufise Imana isibura ivyo basibije, ivyo batuye ku buzima bwawe. Iki ni igihe ndavugana n'umuntu antetse amatwi, aho uri sindahazi, waba uri mu bitaro, hari igihe uri mu bitaro atari ingwara isanzwe, hari ivyo bakoze ku buzima bwawe, basibanganya inzira z'ubuzima bwo mu magara meza yawe. Uyu munsi uryamye ku musego, uyu munsi urababaye kubera ko hari ivyo abanyamareba bakoze kugira ngo basibanganye ubuzima bwawe. Ariko reka nkubwire, abateguye gusiba ubuzima bwawe ngo buve ku isi, abateguye kubufuta, agira nkubwire ngo hejuru yawe, soma rya jambo ngiye ya Zaburi 93 ngo amajwi y'amazi menshi, ego imipfunda ihambaye, ego yo mu kiyaga, ego uhoraho ariyo hejuru, ako kana urumva, ariyo hejuru, uhoraho ariyo hejuru, abirusha inkomezi. Subira mwasaka, haleluya. Amajwi y'amazi menshi, imifunda yo mu kiyaga, haleluya. Uhoraho ariyo hejuru, uhoraho haleluya, hejuru, uhoraho hewe rangamiza ari hari utabona, uhoraho ariyo hejuru, arabirusha inkomezi. Nagira ndakubwira inshuti yanje neza amatwi, tugende buhoro buhoro, ndafashije. Hari ibintu bishobora kuba biguteye ubwoba, bimaze iminsi biguhangayikishije. Hari induru, hari urusaku rumaze iminsi ruvugira muri wewe mu matwi yawe, rukubwira ngo nyamara baragufunga kubera rya deni, nyamara inzu urayivamo, baragusohoye, nyamara ibintu biranse. Ayo n'amajwi y'amazi menshi. Hari amazi, abantu babaye ahantu hari amazi y'amasumo, babaye hafi y'amasumo. Amazi ni ikintu kigira ijwi rinini cyane, kigira bruit nini nyinshi cyane, ku buryo n'uri kurashobora kumva amazi uko asuma. Rero wewe umaze iminsi hari amajwi uri kurumva yakurushije, yabaye ayo majwi yakubujije itiro, amajwi atuma uryama ntusinzire, ayo majwi atumye umenga wohunga karitiye, ayo majwi atumye umenga umugore wowe musiga ukagenda ukaronderera ahandi, ayo majwi atumye wumva wota urugo, umugabo ukamurekera abana ukagenda, ayo majwi atuma wumva akazi wowe ugahagarika ukagenda. Ayo majwi, hari amajwi ngo ndetse imifunda rero ni cyagihe iyo imifunda yageze imbere y'umuntu, nuvuga ngo inyuma iramutangira, imbere ikamutangira, iburyo ikamutangira, uwafi ikamutangira. Hari igihe umuntu haba mu mifunda akabura epfo na ruguru, hirya no hino hose hakazibirana kubera iki hari imifunda. Ariko ijambo riravuze gute ngo hejuru y'ibyo byose, hejuru y'ayo mazi, hejuru y'ayo majwi, hejuru y'ugo rusaku, hejuru y'iyo nduru, hari Imana ikomeye kubiruta. Iyo Mana niyo yavuze ngo ntinanigwa ntidendebukirwa, wewe ntiwari bwabimenye
ubunyene tuvuga muri iri jambo nyene hari umuntu Imana ije kugirira neza inzira abanyamareba basibanganije ya yindi iri hejuru zisibure ya yindi iri hejuru ije gusibura izo nzira haleluya ya yindi iri hejuru ije gusibura hari inzira ije gusibura bari barasibanganije hari inzira ije gusibura bari barononye kuko hari Imana itadendebukirwa kuko hari Imana itaruha babikoze itahari babikoze umenga ntihari bagira ngo ntihari ariko yarabaraba nubwo bagira ngo ntihari hari gihimera nkaho umenga ntihari ariko ntabwo ibiri kure yarabaraba ntiwari bwavyumva ntiwari bwabimenye ngo uhoraho imuremyi wawe w'impera z'isi tadendebukirwa ntaharuha ubwenge bwiwe ntibuserangurika ngo niwe aha inkomezi aha kuri uyu murongo wa 29 hankomeze hankoze haleluya niwe aha inkomezi abadendebukiwe kandi utagira intege amwongeramwo inkomezi haleluya turi mu kiganiro inkomezi z'amasengesho inkomezi haleluya utagira intege amwongeramwo inkomezi woba wari wacitse intege woba wari wihebuye woba wari wanabivuyemo woba n'igikorwa c'Imana wari wakiretse woba wumva wari wacitse intege no gusenga byanse woba wumva wari wadendebukiwe n'amasengesho wahora usenga wumva wayahevye hari gihe umuntu acika intege n'amasengesho yahora asenga kumva yo yareka akumva yo bivamo ugasanga wahora asenga ariko kubera inzira zasibanganye ya masengesho ya saa 9 ntakivyuka no kurya usigaye ufungura usigaye urya utiri uravuga ngo usenge reka nkubwire uyu mugoroba hari uwongera inkomeza abacitse intege hari uwongera intege hari uwongera haleluya uwongera intege abadendebukiwe hari uwongera inkomezi abacitse intege ngo imisore y'imikangara yonanirwa imisore y'imikangara yonanirwa ndetse yo kwicwa igatembaga ikagwa hasi ariko abiteze uho haleluya bazokwama biyobora mu nkomezi haleluya iri jambo riramfashije sinzi nawe umukozi w'Imana mwako hari cyo ufashijwe muri jambo cyane nafashijwe gira ucubwira uyu muntu yaracitse intege gira ucubwira uyu muntu yaradendebukiwe yaranabivuyemo yarabihevye ongera nawe ugira ico mubwira kuko ndumva hari Imana ije kongera inkomezi n'intege abari badendebukiwe ndumva hari Imana ije kubongera intege no kubongera inkomezi bari bacitse intege ariko kubera Imana isibuye inzira barongeramo inkomezi barongerwamo imbaraga kubera Imana isibuye inzira haleluya amen Imana ishimwe amen Imana ihabwa icyubahiro ukwezi kwa mbere waradendebukiwe ukwa kabiri uracika intege mu kwa gatatu baravuga amajambo mu kwa kane bavuga amajambo mu kwa gatanu baravuga mu kwa gatandatu baravuga nuko kwindwi haje amajwi menshi ariko ngo iyo Mana iri yo hejuru iri jambo ryamfashije amajwi ngena ashobora gushinga uvu umuntu umuntu akihisha amajwi ukaryama ntusinzire amajwi akaguteka kuva mu nzu yawe ukayisohokamo amajwi akakubwira ngo genda ngo birayangaye amajwi akakubwira ngo sohoka igihugu erega harabishi basohotse igihugu ubu hari abantu babaye mu makambi babaye mu bubi kubera amajwi kandi yarabayeho neza mu gihugu ciwe amajwi aramuganza amusohora igihugu agenda kubera amajwi ngo wavyumvise kandi twebwe n'uyu munsi turabayeho tuguwe neza umutekano ni wose amahoro hari mu Burundi turajya tukaryama ariko yarataye igihugu kubera iki amajwi aragatsindwa ayo majwi warayumviye urayumvira no mu ruko kwezi kwindwa arayumviza uti none mu ruko k'umunani bizogenda gute ariko ku kwezi k'umunani iyo Mana ngo iba hari iyo mwijuru haleluya niko ijambo rivuze yarusha inkomezi ndagomba wewe udendebukiwe wewe wacitse intege kubw'amajwi y'abantu ndetse na nyoko wawe na so wawe imiryango yazanye amajwi bagira amanama ariko uyu mugoroba ndakwinginze iyo Mana iyo mwijuru iraje gusiba ibarusha inkomezi wizere ko hari kije gukora kuri wewe wizere ko hari kigira hindura haleluya wizere ko hari ikintu gira hindure ejo mu gatondo ndakwinginze ni mucarama ho haruguru aba mu gatunguru ni mu manuke aba mu itenga cikama twababwiye turi mu masengesho y'uko kwezi yugurura ukwezi k'umunani Imana yatubwiye ngo aya masengesho nayo gusibura inzira zari zarasivye vugana n'abantu bazi ni hayo gusibura inzira hari zarasivye mukanya turaza kubaha nimero muduhamagara abo dusengera turi kuri radio turaza kubasengera ariko reka tubanze tubabwire ejo mu gitondo saha 2 kugera saha 3 turakwakira
wewe wifuza kwakirwa kugira ngo ushobora no kuba ukeneye kuvugana n'umukozi w'Imana ngo umubwire aho inzira zawe zasibiye uko byagenze kuko hari n'igihe usanga wowe nawe waragize uruhare mu gusiba kw'inzira zawe ngwino saha 2 tukwakira kugera saha 3 wewe uze kare kugira ngo uze wakirwe mu bimbere hanyuma saha 3 amasengesho abarimwo ku karago muri wowe Imana urabuhari ibintu bimeze neza abakozi b'Imana bari kuvuga gukomera kw'iyo Mana n'ingene Imana isibura inzira maze hanyuma twinjire mu masengesho twamaze kukwakira twamaze no kukubwira inama uko kwitwara muri ivyo bikuremereye hanyuma twinjire mu masengesho yo guhamagara Imana isibura inzira hari inzira zigiye gusibuka n'uyu mugoroba nyene harabashobora kutaboneka ejo kubw'impamvu zitandukanye ariko turaza gusengana nawe turaza kuguha nimero Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Mana nziza wabanye natwe wakoze nuhabwa icubahiro turagushimiye Mana ko hejuru ya babandi canke hejuru y'amasuma ko hari hejuru hari Imana ije kudusubira ibyari byarasivye mu izina rya Yesu turasengeye batanze imitwaro n'abatayitanze Mana reka babere inyishu muri byose turasengeye iyi radio n'abakozi bayo Mana reka bongera inkomezi nabo bagiye neza turasengeye igihugu kira amahoro turaza kuri radio tugataha amahoro turasengeye Mana abatelefone n'abatatelefone abatayimoni bari barateye abana babo nabone wongera ubagirire neza turagushimiye Mana natwe turasenge twe muri cyo kibanza reka ujane natwe utwitangira imbere uturinde amasanganya atandukanye mu izina rya Kristo Yesu urakoze turagushimiye kandi tukenguruka ibyimvise kandi koze mu izina rya Yesu Imana ibahumugisha Imana ibahumugisha cyane reka tubahe nimero mushobora kuturondera ko tuvuye ngaha 69 60 88 92 69 68 892 mwari mu kiganiro inkomezi z'amasengesho kandi tubahaye ikaze ni ku mashengero 2 mu Carama turaza kubaha adresse ni muhamagara ku mashengero 2 mu Carama ishengero Repentas mwari kumwe na Pastor Manirakiza Felix ndetse n'umukozi w'Imana mwarimu Bigirimana Hermenegilde Imana ibaha umugisha